Africa Live, Africa Plus nizere ko mumeze neza ni Shenge Nice Giselle tukaba turi kumwe n'umugwi mukunda cyane umugwi ubica bigacika Victoria's team ndahera hano batwipresente batwibwire murakoze cyane ni David Viti ego merci ego David Viti nta kindi kintu okay ngaha nanje ni hano Nixel Viti na jewe murakoze kutwakira ego murakoze cyane namwe turagiye uno munsi baheruka gutsinda indirimbo muri top 5 indirimbo bise Papa hari abantu benshi bamaze imisi bayumva bamuryoherwa muyitamba ariko mutazi mbega iyi ndirimbo vyoba vyagenze gute kugira ngo ikogwe vyoba vyagenze gute kugira ngo ishobore kudushikira uno munsi rero twabazanye kugira ngo babitubwire David ndagomba guhera kuri kino kibazo mbega kubera iki Papa Papa ni titre twatoye ni imwe mu ijambo ririmo muri iyo ndirimbo turavuga ko Imana twizeye ari umuvyeyi Imana twizeye twitwararika umuvyeyi turavuga umuvyeyi tuvuze umuntu afite responsibility ku bana biwe tuvuze umuntu yiyumvira ku kazoza k'abana biwe tuvuze umuntu afite ivyaheba kubwo umuryango wiwe rero twashimye kuyita Papa ariko ifise message yaguse cyane rimwe mu ijambo twashimye kuyita kugira ngo bishobore guserukira amajambo yose arimo ni Papa mu majambo yose bahisemo kuyita Papa ariko ntihenze mu ndirimbo hari ahantu bavuga ngo ntuzi kubesha Papa umeze nk'abantu Papa woshobora kuduha itandukaniro sinzi ko ari uza kutwishura cyangwa ari wowe uza kutwishura bivanye n'ukuntu mwagiye muraronka ama yandikwa ego twese kugira ngo byorohe yanerere cyane cyavuze ego dutandukanirize aba ku kuntu tuvuga ati ntumeze nk'abantu ututandukanirize mbega Imana ntimeze nk'abantu bigenze gute bimeze gute so indirimbo yose ubwayo ivuga ntuzi kubesha Papa ntumeze nk'abantu Papa ivuze ijambo urabiherekeza ego umuntu uno munsi ashobora gukometa ikintu byagahindura havi cyangwa akikwemerera kugira kwikure cyangwa ubwiyo kikanamunanira gushitsa yabishaka ugasanga ikintu yashaka kugishitsa nibaza ko en tant que umuntu nawe hari ivyo wishira ko nk'ama objectif amantu bishikana rero message yacu ivuga yuko uko yarari niko ari kandi nikazohora amasezerano yiwe ntapfa kandi ivyo yatwemerera arabishitsa buri munsi ego cyane rero twashize nko muri chorus tuvuga ngo imisozi izovaho turambe tuzokugwaho ariko ubuntu bwawe ntibuzotuvaho isezerano ry'amahoro wasezeranye izokugwaho so rero twashaka ko umuntu wese atahura yuko ibintu bigaragara birashobora kuvaho ibintu wari wishimiye byose birashobora kuvaho mugabo ico yavuze cyo ntikizovaho ntikizigera gihinduka amina tugiye rero mu ndirimbo indani Papa hariho twarabonye clip ya naho ari bavuga gute bayita gute gabasha mumfasha bayita clip okay twarayibonye ikoze mugabo dushaka kumenya nta kintu cyo carabagoye vuga ati iki kintu vraiment caratugoye tuko turayikora haba muri audio canke muri video nuko ahubwo twagomba twongeramo ibindi bishaje badusama menshi byaguma bizari byinshi yaratugoye gose yaragora ego twaragiye tudunda no kuvuga ngo hari akandi kantu mwadusigarije inyuma mushaka kutubwira ubunyene katubwire vraiment rekaje nishi yaza kwishura dutashe urumva iyi video twari dusama menshi iyi video dusama menshi hari amascript agera nko kuri 5 tutashizemo mugabo kubera ko abantu bari bumvise aka extrait kayo benshi baguma idusaba igeze turavuga tuti reka dukoreshe ibyo dufise dusohora yakiri kare nakore tubahereze kuri twe twabona umengo tubigize kare mugabo abandi bavuga ati bro okay none twokwitega gaswite kayo canke oya nawe oya ko uvuze ko hari akantu ibindi ayandi ma script atarimwo maybe tuzakoresha mu yindi ndirimbo hariyo muwame ko murategura of course nyinshi bino mwaka zose indirimbo nyinshi muzobona n'ibindi bitandukanye kari no mugwi wose nyinshi hama muravye feedback y'indirimbo abantu bariko bayakira gute uko mwari muvyiteze niko muko murabibona canke hariho urundi rugezo muko murabibonako natwe turashimana cyane kubw'indirimbo indirimbo
irikira mu feedback meza ari positif menshi cyane. ku mwanya muto ku mwanya muto cyane imizi ingarakura ngahe igeze kure kandi turashimiye Imana abantu tubashimire abantu bose badusapotinga antuka turamaze kuronka ama feedback ari positif menshi abikirafasha abikirongera inkomezi abikirasubizamo kwizera ni benshi cyane ego turazi ko Victoria's team saba bonyene sivyo Victoria's team saba bonyene hariho nabandi mbega biraborohera kwiyorganiza iyo muri ko murakora indirimbo bamwe ntibari ngaha peut-être canke bimeze gute tugira kivuzera papa sivyo nabere twagihuriza ariko ni byoroshe urabona abantu bagera kuri barenga 2 barenga 3 ego guhuriza hamwe umwanya bitoroshe umwe wese bafise n'ibindi bintu akora ku ruhande yo guhuriza hamwe umwanya ntibyoroshe mugabo biragoye ariko birakunda ndamunganiye ego naho yovuga ngo biragoye haje ikintu ukunda ntumenya ko cakugoye wa mukironkera umwanya abantu iyo uri hose ku isi abagenzi bawe nibaza ko nabari mu kindi gihugu murana umwanya wo gutelefonana muramenyana amakuru yanyu murayabwirana cyane cyane mufise nk'igikorwa mukorera hamwe ho urumva mukaba munagikunda mwese so ivyo tuvuga ngo biratugora nivyo uri kurabikora urumva uburuhe umugabo usanga bwa buruhe waburyohererewemo muri ako kanya rero dushaka kumenya nka Victoria's team mubikora gute ndabavuga ati umwanya uratugora nawe ugacuvuga uti mugikunda ikigoye si kubikora ikigoye no guhuza uwo mwanya umwe kandi tukuvuga toke dufashe mardi umwe mardi akaba ari sawa uwundi mardi akaba yamugo isi hari yafatiriwe n'iki ariko mugabo uko biri kose haba hariho abantu baseda kugira ngo dushobore kwisakrisha kuko gikunde rero kimaze gukogwa na wa muntu yisakrifye nasubira kwibuka yuko hari ibintu byamugoye aguma biryoshe uri kurakora icyo wavukiye gukora uri kurakora ikintu wumva ufitiye mu munezero yego. Okay, twitege iki rero nka Victoria's team muri 2025 turazi ko musaze mufise igikorwa citiriwe Kanyuma sanzwe mukora turashaka kumenya rero Victoria's team muri 2025 biti muri 2025 ni ndende cyane ego abivuga byo gufata amakosa oya muduye kugira ngo twitegure tugume twiteze kiri muri February nitwo bivuga byose ariko icyo twasubira nuko papa yasohotse bindi nabyo twashaka kumenya YouTube channel yabone kugira ikibonetse cyose n'ama social media yacu muze muramenye inkuru imwe kuko babwira umugambi wose yabakoza amakosa ogera muri sama mwiba abakunzi niwe wese tuguma tubimu ariko kimwe novuga gikomeye nuko uyu mwaka n'umwaka twiteze ibidasanzwe twiteze kugendagenda ku bushobozi bw'Imana mu bikorwa dukora n'itandukaniro mu yindi myaka yose tumaze gukora kuko tuva mu bwiza tuja mu bundi 2025 zotandukana 2024 twitege ibindi bidasanzwe kubakunda indirimbo ziryoshe birenze imwe why not zibiri zitatu mwabyumvise bakora bitwemerera yuko bishobora kurenga ntimwitege rero kimwe gusa ariko mwitege ibirenze Savi mutubwira akajambo Kanyuma rero abakunzi ba AS Live Show n'abakunzi ba Victoria's team Kuvuga Kanyuma kuko neje tuzosubira duhure oya kuruno mwese kubasezera uyu munsi ego hari umuntu ugeze kumva sori gato muri emisiramu ngo muvuga akajambo Kanyuma ngo turangize umuntu mubi cyane Kanyuma guri kuranyifuriza gupfa ariko kimwe navuga mu gusezera ni turabashimiye cyane ariko badukurikira turashimiye cyane abantu badushigikira abantu badutera intege sita abantu badusengera abantu bifatanya natwe ku munsi God bless nico numva kiri ku mutima makundi nawe ariko aradukurikirana atarakira umwami Yesu Kristo no mubare ko nta handi hari ubuzima niwe nzira niwe kuri niwe bugingo ntaho ushika kwa data mujanye ngo wakira ubuzima budashira ngo wakira ingabire yatanze ku bwawe ku musaraba niwo yakira ubuzima bwawe buraza guhinduka gushasha amen namwe ntacyo mufise nta kirenze kuri ico vraiment mwakoze kudutumira abakunzi ba AS Live Show abakunzi ba Shenge ego kaniro ciza cyane n'abakunzi ba Victoria's team amabuto yose abahari click on it subscribe follow like comment kugira ngo bishikire n'abandi bari kure nongeye ko kuco David yavuze naco ubuzima twakiriye umwami Yesu sahantu umuntu aza ari prêt
saho umuntu aza afise ibintu byose bitonze mu buzima nta muntu aja muri douche yamaze kuba propre nuzo ko nyene ufise n'uwo mucafu wumva ufise n'ubwo buremere wumva ufise n'uwo mubabaro nuko kuzazanirwa Bibiliya nivuga muri Apocalypse 3:20 si c'est pas 2:20 ngo mpagaze ku mwango ndadodora ni wugurura ndinjira dusangire Yesu niwe yabivuze ariko abibwira muri Revelation yagiriye Yohani Yesu ahagaze ku muryango w'umutima wawe ariko aradodora numugurure yinjire musangire umuhuwo muwabaro aguha umunezero umuhe iyo ivyo bikuremereye hama nawe aguhe kuremurukana légèreté y'umutima ego inyishiri muri Kristo Yesu. God bless. Tubashimire cyane nka Victoria Steve dahera kwa David Adenixel merci beaucoup mwakoze kubana natwe Africa Live Africa Plus mubandanye mudukurikirana n'ibindi bikurikira mugiye kubibona murakoze cyane.